Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane kandi ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane je kudushikirana amakuru avurwa ku bihangangenga mu gihugu c'u Burundi. Bibutse yuko bibaye mu nyuma zuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo waheze ariho yafashe indege yerekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Yatahutse Giturumbuka nyuma yuko atawaruzi inkuru yuko umukuru w'igihugu ari bugaruke nga mu gihugu c'u Burundi. Vyabaye na cane binyuranye n'ivyari vyibonekeje mu itangazo ryari ryashikirijwe nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umunsi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yofata urugendo yerekeza mu bihugu vy'Abarabu. Itangazo ryavugaga yuko umukuru w'igihugu agiye kwitabira amanama atandukanye. Akazumarayo imisi igira 12 nyuma yuko yari yagiye kwigenekerezo rya 30. Iryo tangazo ryavugaga yuko umukuru w'igihugu azogarukaga mu gihugu c'u Burundi kwigenekerezo rya 12 kigana mu mwaka wa 2023. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba. Nizihe mvo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo batahutse inama zitarangiye. N'umugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi uhejeje imisi itari mike yiwibonekeza mu gihugu c'u Burundi canke vyoba ari ibindi. Na makuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido tugira ngo tubashitse ko muri aya makuru akomeye cyane dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abatwumviriza muherereye mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka namwe mwese mwumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese mwumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turabaye kaze mu makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona rakazujya nonye upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru akomeye cyane abavurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atahutse kwigenekerezo ryejo kuri ubu ngubu n'injyane zaraye mu gihugu c'u Burundi ntizigira izina. Umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu yaraye akoresheje amanama Giturumbuka. Amanama yabereye mu biro vy'umukuru w'igihugu no mu makambi y'igisirikare batandukanye biravurwa yuko hari ibintu bikomeye cyane vyahejeje kwibonekeza mu gisirikare c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bayigerageje kurondera ijyanganje General Prime Niyongabo kigaca cibura. Bikavurwa yuko General Prime Niyongabo yoba kuri ubu ngubu ikibanza arimwo kitazwe. Ni amakuru akomeye cyane tugira tubashitse ko mu buryo bw'idonido. General Prime Niyongabo yoba yatorotse igihugu canke yoba ari mu gihugu. Turabashitsa ko amakuru akomeye cyane avurwa kuri iki gihanganje. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuva yosheka nga mu gihugu c'u Burundi kwigenekerezo ryejo mu masaha y'ijoro niyo yaciye atumiza ko inama z'ibihanganje. Inama yatumiwemwo umushikiranganje wa mbere Jacob batazira Ndakugarika. Abajenerali bakomeye bo baragiranye amanama n'igihanganje General Prime Niyongabo. Ariko iyo nama General Prime Niyongabo yaciye yanka kuyitaba. Ni amakuru akomeye cyane bica biboneka yuko harimo igipfungu cishi cyane. Turabigaruka kandi dutanga umuco ku biriko biravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni ibintu biteye ubwoba kandi biriko biraboneka musi ku musi mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yaciye abaza ibijanye n'impapuro zatoraguwe irya nino. Izo mpapuro zo bazariswe track. Nanone izo mpapuro zikwiragizwa ariko zitariko umukono. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nkuko mu majambo akomeye cyane umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabandanije abaza ivyo bihanganje. Yashikirije ijambo rikomeye cyane nyuma yuko izo mpapuro vyavuzwe yuko zoba ari iz'abasoda canke igipolisi nyuma yuko kiriko kirashaka impinduka. Bikavurwa yuko igisoda c'u Burundi coba cyarageze uruhara mu bijanye no kurungika izo mpapuro mu bisata bitandukanye.
abene igihugu bamwe bamwe baragiye batoragura izo mpapuro ahantu hatandukanye, bikavurwa yuko ziriko amajambo akomeye cyane atavuga neza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu burongozi bwo kurongora igihugu cy'u Burundi. Biravurwa yuko n'abanywanyi b'umuhari w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nabo nyene bari muri ico gikorwa. Bikavurwa yuko bari muri ico gikorwa cyo gukwiragizwa izo mpapuro ziriko amajambo akomeye cyane asevye kandi atavuga neza umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu ivyo vyose yabigarutseko ni nyuma yuko yashikirije ijambo rikomeye cyane, ariko inama yari yatumiwemwo ibihangangi yaciye iburwamwo igihangange gikomeye cyane umukuru w'igisodanga mu gihugu cy'u Burundi General Prime Niyongabo. Ariho haciye hamenyekana inkuru yuko yoba yatorotse igihugu. Ayandi makuru akavuga yuko yoba yahungiye mu makambi atandukanye ari kure y'ikambi iri mu gisagara ca Bujumbura. Namakuru akomeye cyane tugira ngo dutange umuco kuvyerekeranye n'ibiriko birakwiragizwa irya nino mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Ndababwira ukuri, Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yikanze kugandagurwa nyuma yuko yahatswe gutembagazwa. Umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi yoba yahatswe kugandagurwa mbere yuko ashika ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Biravurwa ko yaje gihutihuti na cane ko atashimye gutangaza ivy'urugendo rwiwe, kuko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu ntibari bazi ayo makuru, uretse bamwe mu bizigirwa b'umukuru w'igihugu. Nta nibo boba bamenye amakuru yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashikanywe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Gushika ubu Neva ntagishima gutangaza amakuru akomeye cyane ajanye n'ingendo ziwe kugira ngo ibihangaje bidatangura umugambi ukomeye cyane wo gutangaza ikudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Gusa gushika ubu Imana niyo ikirinze umukuru w'igihugu, na cane ko mu minsi igira itatu iheze hoba haratangajwe umugambi ukomeye cyane, ariko akarwi kamushigikiye kaciye kanga kurekura abamenyesha amakuru no kubarekurira gutangaza ibijanye nuko igihugu coba gihejeje gusambuka. Iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu ntivyashimye kugira ico bitangaza ku bugwayi bw'umukuru w'igihugu, na nivyo bica biboneka yuko ubutegetsi bw'u Burundi burimwo igipfungu cinshi cane. Namakuru tugira ngo dutoze kandi tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabandanije abaza umushikiranganje wa mbere Gervais batazira Ndakugarika uwo yaratanze itegeko ry'uko General Alengiyome Bunyoni ajanwa ikarusi, nyuma yuko General Alengiyome Bunyoni gushika ubu ari ikarusi mu bitaro. Hahandi umuyisi Petero Nkurunziza yoba yaraciye yitabira Imana. Namakuru akomeye cyane yeje kudushikira tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. We mwene igihugu uriko wibaza niba General Prime Niyongabo yoba yatorotse igihugu canke niba yoba yinyegeje mu bindi bisata bitandukanye. Reka tubabwire ukuri muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Insiguro z'umushikiranganje wa mbere Gervais batazira Ndakugarika ziragaragaza yuko afise inguvu nyinshi, na cane zikagaragaza yuko yoba afise aho ariko araronka intererano. Namakuru mu buryo bw'idonido tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu atajambo na rimwe arekuriwe kuba yashikiriza. Gusa gushika ubu arafise imbaraga zikomeye cyane nyuma yuko yumvirije inkuru iteye ubwoba kubiriko biramuvurwako. Reka nimunyemerere mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane nkuko twahora tubibashikiriza, reka tubashikirize igice ca kabiri kubijanye na General Alengiyome Bunyoni n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. General Major Evariste Ndayishimiye na Bunyoni bapfa amatungo, nivyo koko? General Bunyoni yo bapfungiwe iki? Icambere Ndayishimiye na Bunyoni bapfa amatungo, nivyo koko? Kugira ngo nanone agumane ubutegetsi mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yarafyatuye amamiliyaridi y'amafaranga maze ayagaburira ibihangange. Ntiyayagaburiye co kimwe. Nanone hari abaronse menshi cane, hari n'abaronse make cane, hari n'abaronse ayo yabateye agashavu. Bunyoni nawe na Ndayishimiye bose barayaronkejwe, bikavurwa yuko ariko Bunyoni yaronse menshi cane. Iki kiri mu vyatumye Ndayishimiye ahindura amafaranga ibipapuro muri ruheshi umwaka wa 2023 kugira ngo akunde ate Alengiyome Bunyoni mu kangaratete na cane amute mu magogo.
Bikavurwa yuko Bunyoni yaravuzwe nanone mu madosiye menshi cyane y'ubunyonyezi mu gihugu cy'u Burundi, ariko ayo madosiye ayasangiye n'ibindi bihangange vyinshi vyo muri CNDD-FDD afashanya n'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ahandi naho ivyo yakoze mu gisata ajejwe n'abandi basanga babikora uko nyene n'ibindi bisata baba bajejwe, niko Bunyoni yaratunze arenze, ariko n'abandi baratunze vyinshi mu buryo budasiguritse. Ni nayo mpamvu nayo bamwagiriza amatungo y'umurengera batemera kuzana mu butungane amadosiye asigura ayo matungo nanone iyo yayavanye. Politiki rero nga mu gihugu cyacu Burundi ni ibintu bikomeye cyane nkuko twahora tubibashikiriza muri uru rubanza rukomeye cyane rwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cyacu Burundi General Niyongabo Bunyoni. Umwe mu bazi neza uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwubatse niwe yadusiguriye ico bita gupapurana muri CNDD-FDD. Iyo ufise ibintu vyinshi baragupfunga ukavayo bakwatse amatungo atari make. Everard Giswaswa Rajab umurwizatungo Gisiga, ejo bundi uwundi murwizatungo yitwa Sylvestre bagenda hamwe wa Diodone Murengerantwari baraciye muri bene ivyo vyo gupapurwa amamiliyaridi biciye mu butungane bw'u Burundi. Ubutungane bw'u Burundi buravurwa ko amabi atagira ukasa nyuma yuko uwufise ibibazo bitandukanye na cane bantaho ntikora gushika bataronka ubutungane. Ariko ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi na cane Mugabe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD birateye ubwoba n'agashavu. Iyo nariboneye isigura ko Bunyoni azopapurwa ibitari bike mu vyo atunze vyose. Evariste Ndayishimiye ntashobora nanone kubandanya yihanganira kubona umukeba wiwe afise amatungo angana ukuraho. Iyo nanone yarabibonye avuga yuko harimo ipfungwa rya Bunyoni ririmwo muri politiki y'agapapu ya CNDD-FDD. Iyi politiki y'agapapu bikavurwa yuko tuzoyigaruka ko mu zindi nkuru. Ni politiki y'abasuma ishobora kubandanya yica ubutunzi bw'u Burundi, narirya benshi bibaza kubijanye n'ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi. Birya bihanganye biriko biraja kunyegeza amatungo yabo hanze y'igihugu kugira ngo ntibazi bapapurwa ivyo bivye nabo. Evariste Ndayishimiye na General Niyongabo Bunyoni bariko barapfa umwina w'ubutegetsi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko Ndayishimiye yaragerageje kandi yararengeye Bunyoni. Bikavurwa yuko yaragennye Bunyoni nanone mu bintu bitandukanye na cane mu bushikiranganje bwa mbere uko yabisabwe na Petero Nkurunziza umuhisi, nguko kandi yabisabwe na Perezida Kikwete nanone yahoze arongoye igihugu ca Tanzania. Murazi yuko ari umugambwe uri muri Tanzania wahora uha amategeko y'u Burundi. Bikavurwa yuko hano abarundi benshi ntibibaza impamvu ibi vyose biriko birakorwa. Ndibazi nanone inguvu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru nuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza atari akiriho ngo abaje hagati. Basigaye ari abami babiri batwara igihugu cy'u Burundi, kandi ivyo vyose murazi ntivyokunda. Imyaka ibiri bari bamaranye muri leta yari yo gutegana kandi imyerekano. Bikavurwa yuko General Niyongabo Bunyoni we nanone yitwaraga nk'umukuru w'igihugu, na cane ko vyabonekaga yuko ari we akwiriye kurongora igihugu cy'u Burundi nkuko yabandanyaga avyerekana. Umwe wese yarazi neza ko azokura uwundi. Evariste Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri yiga ingene azoheza Niyongabo Bunyoni. Bunyoni nawe yaramaze imyaka ibiri ategura ingene azoheza Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri agerageza kwigurira amariba y'amatungo ya General Niyongabo Bunyoni. Yongera yibutsa ko Bunyoni ari umusuma yishe igihugu. Bunyoni ntiyavuga vyinshi, ariko nawe yamaze imyaka ibiri ategura isenyuka rya Evariste Ndayishimiye. Uretse nanone ibi vyose biriko biravurwa ni nyuma yuko y'inyinyurana rijanye n'amatungo yabo. Ndayishimiye na Bunyoni barafise ibindi bitigeze bihuriza ko muri politiki yabo, ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Bikavurwa yuko ntibigeze bagihurizako, atari uko umwe yoba akunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo bikavurwa yuko ari ukubera Bunyoni yabona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemewe mu makungu. Ndayishimiye kuri ubu ngubu nawe nyene yabona ko ingabo za FDLR zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Bikavurwa yuko aha nanone ari naho haca humvikana igipfungo cinshi cyane.
ari naho havuye ko Bunyoni na Ndayishimiye bagwanira kuco bita iraryi rya Nkurunziza. Ni amakuru akomeye cyane tuzobandanya tubashikiriza. Bunyoni agerageza kuba uwukingira amafuti y'ubusuma bwo ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, na cyane ko yahora ari somambike wiwe. Mu gihe Evariste Ndayishimiye ashaka kuboneka nk'uwaje gukosora ibiriko vyabaye mu gihugu c'u Burundi, gushika ubu umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko ataco arashikako. Gusa nanone ntitwokirengagiza yuko hari vyinshi mu mishinga itandukanye yoba yarahejeje gutangura mu gihugu c'u Burundi, imwe ikagenda neza, ariko ikiboneka nuko Evariste Ndayishimiye ariko arubaka inzira nshasha yo kwigarurira amatungo y'igihugu abanje gukurako inzira zubatswe na Petero Nkurunziza. Ni amakuru tuzobandanya tubashikiriza ko mu bindi biganiro vyacu biza. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza aya makuru yacu herereye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyo nkuru iriko iravurwa mu gihugu c'u Burundi kwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye tuzoyigarukako. Reka twigarukire ku makuru akomeye cyane nk'uko twabibabwiye mu funyo. Twabwiye yuko hari inama yari yatumiwemwo ibihangange bitandukanye harimo General Prime Niyongabo, umushikiranganje wa mbere Gervais batazira Ndakugarika n'abandi ba general batandukanye. Ariko gushika ubu General Prime Niyongabo ntiharamenyekana ikibanza yoba arimo. Gusa twaronse amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yuko General Prime Niyongabo yoba yerekeje mu ikambi ikomeye cyane ikorera mu ishamba cimeza ry'ikibira. Bikavurwa yuko iyo kambi ariyo yajanywe, na cyane ko hakoreshejwe igikoresho cya gisirikare c'u Burundi, nyuma yuko habonetse yuko mu bubiko bw'ivyo bikoresho habuzemwo igikoresho gikomeye cyane kifashishwa mu ntambara no ku biro vy'umukuru w'igihugu, na cyane mu gihe hoba habonetse ibibazo bitamenyerewe. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikana nuko General Prime Niyongabo yafashe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko bivurwa yuko yoba ariko arategura umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. General Prime Niyongabo ndabibutse yuko yarahiriye gukurako intwaro y'agahotoro, intwaro y'umukazo, intwaro ivuga ariko atangira. Ibindi vyaje kugaruka ko vyari ku murongo w'ivyego. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabajije ibijanye n'uwo yararekuriye General Alengiyome Bunyoni kujanwa mu bitaro. Umushikiranganje wa mbere Gervais batazira Ndakugarika atakurya iminwa yashikirije amajambo akomeye cyane. Reka tuze kuyagaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi, bikamu nyuma z'uko kuri ubu ngubu hari umupolisi kuri ubu ariko arafashanya n'aka karwe. Ivyo vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Reka nizere ko ahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyona gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona rakazujya nonye upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu. Timuje kure iteka umunezero n'ibyo tubipfuriza. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi avurwa irya nino. Urubanza rwa Bunyoni, igipfungu kiri mu butegetsi bwa Gitega, yose tugenda tubigarukako. Amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agataya kazina muntu. Timuje kure, iyi ni Burundi News TV.